Yes bakunze ba Buja Press TV ntabwo kubaramutsa aho muherereye hose nkuko mubimenyereye ni wa munyarusaku Bright kuri microphone ya Buja Press TV. Ino munsi nango tugarutse mu biki tugarutse mu bya Waka Light TV n'umumenyesha makuru wayo Landry Promoter. Aho mu misi heze nababwiye ko Landry Promoter agiye kuva muri Waka Light TV. Benshi mubifata nka black abandi nabo mwibaza ngo ndiko ndondera ama views ariko bamwe ndazi mwamaze gutangura kuronga umuco wabo ni nkuko no bacishirizamwe inkuru maranye indwi yose yuko MB data atakibarizwa muri MA production yo nayo kabirongowe na Amiri Pro nikete je kuva muri yo rebo akaba yaritanze kuri wa gatandatu heze. Iyo ni inkuru narimaranye imisi ariko sinari bwayitohoze neza ariko uno musi sinaje mu bya MB data ariko naje kugenda babwire ibya Waka Light TV n'umumenyesha makuru wayo Landry Promoter ariko niyo nkuru mu misi za nzoyibashikiriza. Reka tuje kwidonido ry'inkuru yacu y'uno musi. Inyuma y'isaha niho habonetse iganiro caciye kuri Waka Light TV aho cyakoresheje umwigeme azwi ku izina rya Leila. Uwo nawe akaba ari mushasha muri Waka Light TV. Ikiganiro kikaba cyakoreshejwe na Landry Promoter. Ndazi ni murantahura neza uwakoresheje ikiganiro n'umwigeme mushasha azwi ku izina rya Leila. Ndazi ni murantahura neza shatse kuvuga yuko Landry Promoter asigaye akoreshwa mu gihe nawe yahora akoresha abandi. Birateye isoni n'akamaramaza kububwa mbere waho rukoresha mu nyuma ugasigara ukoreshwa kandi ugakoreshwa n'uwo wahoze wigiye. Ndabisubiyemo birateye isoni gukoreshwa waho rukoresha. Reka dusakambure bimwe mu bibazo uwo mwigeme Leila yabaza Landry aho yamubajije ibyo bimuvugwa ko byo kuva muri Waka Light TV. Inyishu Landry Promoter yaguma atanga zarerekana neza yuko Landry Promoter atakiri muri Waka Light TV aho yavyishura bicishije mu migani myinshi agatanga uburorero bwinshi ariko bikanagaragara neza yuko atakiri muri Waka Light TV. Ndabisubiyemo aho yishura mu migani myinshi itandukanye aho bimwe muri byo yisho yavuze ati nta giti yateye muri Waka Light TV aho cyotuma guma muri Waka. Ndibaza abakurikiranye ico kiganiro cyaciye kuri Waka Light TV barabitahuye neza. Reka tubumvishe zimwe mu nyisho yashoboye kwishura umumenyesha makuru Leila. None ubivuze kwi ya muri Waka nzovayo ariko ntiharagera muri Waka indira ndakubwiye muri Waka nzovayo kandi je mfise ahantu henshi ncisha ibikorwa vyanje mfise imbuga ngurukana bumenyi nyinshi ncisha ko ibiko biranshikira canke sinavuze yuko narahembwa muri Waka navuze neza yuko Waka amafaranga baramaye kwivuza. Muri iyo interview havuze byinshi aho yavuze yuko agwara ntavuze ariko ibyo nitwo birandira ko reka turirisha Akes Don azobivuga ariko makuru twaronse haravugwa yuko Landry Promoter atavuye muri Waka Light TV ahubwo Landry Promoter yirukanywe muri Waka Light TV. Ati gute byoshoboka Akes Don yo mwikura kweri Landry Promoter ariko kuri no mwanya twovuga yuko byashobotse. Amakuru twahawe n'umwe asanzwe akora muri Waka aho yatubwiye yuko impamvu Akes Don yoba yirukanye Landry Promoter ari uko Landry Promoter atakicubaha Akes Don nka boss wiwe aho yatubwiye ati Landry Promoter yaramaze imisi afise ingeso yo kuzana nazanira abakobwa muri chambre ya Akes Don aho Akes Don yaramaze kumufatira gatatu muri chambre yiwe kandi ku bakobwa batandukanye. Ibyo navyo ngo bikaba ari bimwe mu byamubabaza Akes Don. Turacagerageza kumurondera Landry Promoter kugira agire ico bivuzeko ariko kugeza n'ubu nta mwanya araduha ariko nkuko tutigera tunanirwa kurondera inkuru nkuko nawe yama yabivuze dutegerezwa kumurondera duhukuri kw'ivyo bintu bimuvugwako. Bandanye kurikirana Buja Press TV utibagira no kugira subscribe kugira ubandanye wironkera inkuru mu bambe. Mwari kumwe na Bright kuri microphone ya Buja Press TV. Reka tuzosubira mu kindi kiganiro Imana ibahezagire. None ubivuze kwi ya muri Waka nzovayo ariko ntiharagera muri Waka indira ndakubwiye muri Waka nzovayo kandi je mfise ahantu henshi ncisha ibikorwa vyanje mfise imbuga ngurukana bumenyi nyinshi ncisha ko ibiko biranshikira canke sinavuze yuko narahembwa muri Waka navuze neza yuko Waka amafaranga baramaye kwivuza. Hama nkigwara boss yarantelefone ndibaza barayaguha mara kwivuza na telefonwe mbazwa ukomerewe ariko nta mafaranga yo kwivuza bamaye sinzi ko ngira baracavyumvira kubera ko ndabaramukije bakunzi ba Waka Light TV nkuko vyama kuri mikro muri kumwe na Leila. Uno munsi tukaba tugiye kuraba
umuntu dusanzwe dukorana muri Waka Light TV nawe sundi ni Landry promoter tukaba tugiye kumuraba aho asanzwe aba tumubaza kuvyerekeye inkuru zimaze imisi zivugwa bimaze imisi bibonekwa yuko atagikora muri Waka Light TV atakiboneka cyane mugume hafi dukwirikirane no tugiye kuraba turi kumwe na Landry promoter twamusanze kumuhana murazi ko amazimisi agwaye amazimisi ataboneka twari tugiye kumusuhuza kumuraba ukuntu amerewe nk'umukolege wacu ndakuramukije ndabaramukije nanje nongera ndabakengurukira kubona mwashoboye kuza kudutemberera muhira akaba ariho nsanzwe mba ku bavyeyi biwanje mu Kamenge mu Carama urazi ko tuba turi ku kazi ndabashimiye naho ntashoboye kubazimana ariko kubera ko ngo wahingira murafishe muba mwantekeye dutegereza umerewe gute ubu ni mitende kubera ko ndaronka umwanya wo kuvuga nkaronka umwanya wo kuyaga ubu ni sawa turashima Imana wotubwira ukungene wafashwe wagwaye gute byagenze gute bon en fait turakoze kumbaza ico kibazo novuga neza navyatanguye muto wanje agwaye murazi neza yuko nari maze iminsi ngwaje muto wanje mu bitaro ugwaza muto wanje mu bitaro yaramaze iminsi ngaho mu bitaro ukubura umwanya kwa cyane navuga neza yuko uburuhe ndibaza ngira biri mu bintu byatumye ngwara urazi neza ko muri Waka twakora cyane bigatuma umuntu ataranka yo kuruhuka ndetse n'ivyo bibazo nagenda ahura navyo muri iyo minsi yeje byo gwaza muto wanje naraje muhira nangura kumva amaso ari karangya umutwe bizunguzungu n'ibindi niho namenya ko ngwaye ego no kwa muganga mwaripimishije wasanze ubwaye ibiki bakubwiye ko ubwaye ibiki muri Waka n'amafaranga barama yo kwivuza bivuga yuko utaraja kwa muganga kwivuza sindaja kwa muganga kwivuza kuvuga yuko batarabahemba muri Waka mu gihe boss wacu Akes igihe amenya yuko ugwaye nta kintu yoba yarakubajije kungene bimeze sinavuze yuko ntarahembwa muri Waka navuze neza yuko Waka amafaranga barama yo kwivuza hama nkigwara boss yarantelefone ndibaza barayaguha amahera yo kwivuza na telefonwe mbazwa ukomerewe ariko nta mafaranga yo kwivuza bampaye sinzi ko ngira baracavyumvira kubera ko mazimi sinirwa na imbeshere cameraman Bali sinzi ko hari cyo baramurungikana ego waramubajije yuko atakintu baramurungikana nta kamaro ko kubibaza kubera ko umuntu agwaye sinumva yuko ushobora kubaza ngo mama yaranje kwa muganga ubuzi neza yuko umuntu agwaye ateza kuja kwa muganga hoho yarigeze ashika ngaho kuraba gushika no mwanya boss wa Waka Light TV ntarashika kundaba ariko ngirana ibikorwa byinshi iyo barimo ko yarinze yarungika mwebwe ngira yabarungitse bivanye nuko usanga urabizi neza ko ari umuntu w'amafere menshi usanga ari mu tuntu twinshi ariko support yiwe buri mwanya telefone ziyo ndazakira yego none ntubona yuko ushobora kuremba mu gihe ugumye ngaha muhira utaraja kwa muganga utazi amagara yawe yifashe ntubona yuko ushobora kugira indi ngorane kuremba sanzwe ndemvye hano kububaha kwa cyane no gukunda kwa cyane nifuza yuko barandira promoter wejo niyo mpamvu nemeye kushira microphone iruhande yiwanje ukuvuga yuko bataraba amahera yo kwivuza ntibisigura ko baba banyanka cyane canke ari umutima mubi canke ibiki oya nubwo twese dushobora gutahura neza yuko atamafaranga ndahabwa yo kwivuza ushobora kuba ukora bitegura muge ndi ko barapanga ntabyo nzi ariko sinibaza neza yuko nko mu gihe Imana ifashije nka kira
ego sinzi mu gihe batarayabaha none nta handi hantu ushobora kwifashishije uvuga ati ngende kuraba ukuntu amagara yanjye yifashe. ya Landry promoter ntigeranirwa, Landry promoter abayeho neza, Landry promoter afite ubuzima bwiza. Ibali umukameramani wa Waka Light TV ari mu bantu ejo bazontwara kwa muganga uzoja kumvuza. Yego Uzogenda yejo. Kubera ko tuze dufise ikigega twagize je na Ibali murazi ko twavanye kure twarakoze akantu k'akagega icyo benshi bazikirimba ndabivuze ngaho ijya mbere n'abasanzwe barongoye Waka Light TV bavyumve. Imyaka yose twakoze turya tukiyibagira oya turafite ibintu twagize turafite ama projet twateguye nayo ma projet uno mwanya ariko arangaburira nayo ma projet uno mwanya agomba kuzotuma jewe njanwa kwa muganga bitandukanye na bwa buzima abantu batubona ko muri Waka Light TV ya hariyo TV twumvise ivuga yuko woba ugomba kuva muri Waka ubivuze ku iki TV yahe Buja Press TV ntayo nzi basi warabyumvise sinuko vyumva gusa mu mwanya uheze mpegiye kwakira screenshot iraho ku Facebook baravuga neza yuko Landry promoter bayavuye muri Waka ibintu biko biravugwa nubwo iyo TV yabikoze ntayizi gusa narabyumvise none ubivuze ku iki ya muri Waka nzovayo ariko ntiharagera muri Waka indira ndakubwiye muri Waka nzovayo kandi je mfise ahantu henshi ncisha ibikorwa vyanje mfise imbuga ngurukana bumenyi nyinshi ncisha ko ibiko biranshikira canke ingena akazi kanje kaba gateguye ndashaka kubaza kuri Facebook yiwanje muba mwanigeze kubona nandika yuko nuba navuye muri Waka oya bon Instagram yiwanje post ivuga ko navuye muri Waka oya Twitter banje muba mwanigeze kubona nandika ko nagize navuye muri Waka nindi TV twabonye ivyo vyindi TV gusa muri Waka nzovaho kubera ko nta sahanu nateye ibiti novuga neza yuko imyaka n'imyaka bizoko amavyera bakabisoroma oya ahubwo muri Waka Light TV nahantu hatewe novuga neza yuko hatewe icyo no kwita imbuto kanaka izo mbuto kanaka urazi ko mu murima bahindagura ibitegwa n'umunsi bateye ibiharage ejo bahatera ubwishaje bitandukanye n'igiti rero mukana rero nimba nje natewe kujya kubiharage nkavomerwa nkakura ndifuza yuko ivyo biharage navyo bigenda gutegwa mu wundi murima aho ushatse ukubwira sigura ko ntazokama muri Waka Light TV ya nimba atari banga mutegura kuzovayo ryari mfise imbuga ngurukana bumenyi mfise ama page ya Facebook gwanje mfise Instagram mfise Twitter mfise amanuze ama menshi mfise nshobora gucisha ubwo butumwa mfise uko nshobora kubivuga gushika n'umwana cyuna kimwe ndavuga ariko nimba ari kibazo gihari mushobora kwegera boss mukamubaza ko nanje ndiko ndabivyumva uko mu bandi donc bamenye pour le moment Landry aracari muri Waka ntaravayo bamenye pour le moment ntavyo navuze ko ntaravayo canke ngo navuye kuko navuze nta kintu kimwe nda posting sinavuze ko ndiyo canke nariyo kuko nta kintu kimwe ndavuga dufate ikibasi muri kano kanya mufate nk'umutananirwa Landry promoter atigera nanirwa byonyene ya kurabo nabo bavuga yuko ugomba kuvayo uba warabibabwiye cyangwa kuko nta barafise impamvu babivuze ya Leila nakubwiye yuko je mfise ahantu henshi cisha ibikorwa vyanje nta postinga mvuge ngo jewe ngo jewe Landry promoter ngo ndavuye muri Waka canke ngo ndi muri Waka naho ndabivuga ikindi naco ikintu abantu bakwiye kumenya nuko gusa numva tanguvu nyinshi mfise ariko ikintu abantu bakwiye kumenya bamenye yuko Waka ni television ni staff niniya igizwe n'abantu benshi atari Landry promoter wenyene turi benshi urabizi kandi irimo abantu babifunzi nuvuga ko bifunga cyane ndavuga
badakunze kugaragara ariko barahari rero Waka ni company yandeze je nkiri muto iranduza ariko bo hari impamvu bavuga yuko ugomba kuva muri Waka ntibaba baravyibwiye ntavyo woba waravuze nimba hari impamvu bafise impamvu zabo nanje mfise impamvu ziwanje nimba hari impamvu rero nibo bazizo impamvu zabo ariko nanje mfise impamvu ziwanje zo kutagira ico nishuye kuri ico kibazo yego ariko ushobora kurondera boss wa Waka Light TV ukamubaza ico kibazo ariko impamvu ziwanje yego no ni gike wobabwira basi bamenye kuri wewe bamenye kuri jewe bomenya kuri wewe uno mwanya bamenye ko ntigera naniko kandi ngwaye uremvye kuni nzu nabivuga ngira ababosi bavyumvise ko ndende utaraja no kwa muganga utaramenya n'icyo ugwaye nta mafaranga ndaronka yo kuja kwa muganga ariko avuye muri Waka Light TV ariko ejo nzoja kwa muganga ntwawe na projet nakoze y'amafaranga nakuye muri Waka naye kahe kajambo wumva wubwira boss wawe boss Akes Don gute nsawa umuhungu wawe Landry promoter Febe ngoma ko mvuga yuko atamafaranga turaronka kuja kwivuza muraduha ariko ejo nzoja kwa muganga ndagukunda umuvyeyi wanje uri vyose warandeze aho ngeze ndashima ndetse ndashimira Imana ko yaraduhuje kandi sinzi ko hari ikintu kizohava kidutandukanya ikindi naco kuye gutahura umenye ko nakuze ko ndakura ariko haragera ko nsohoka ariko hagera ko nubaka ibindi bintu nubaka ubundi bwami bwanje nanje ndifuza yuko Waka Light TV itera imbere kurusha higeze no munsi ndifuza yuko rero no mwigeme nkuko wandeze ndifuza yuko iterambere kuri twese ridushikira ritaja hamwe honyene ahubwo rize kuri twese ndifuza yuko amakosa nakorewe atakorerwa no mwigeme ivyiza nakorewe bigwizwe kabiri amananje turi kumwe ndagwaye yego ndagukunda staff yose Waka Light TV Waka Light Company ndabakunda cyane kandi tuzokoma dukundana ibizoba vyose bizoca ku mbuga zanje ngurukana bumenyi yego Landry tubashimire kuri kano kanya wigoye ukaduha turona kumerewe nabi ariko turagushimiye cyane ko waduhaye umwanya wawe ukatubwira gira abakunzi ba Waka Light TV nibibagiye gufyonda subscribe share comment ni itegeko oya si itegeko turayigusaba niyo gufyonda subscribe ivyo twabivuze kenshi twabivuze ntibagifyonda subscribe